Isangwa amahoro mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ndagusuhuje nkuha kaze wowe uri mu gihugu c'u Burundi ukadukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu ca Uganda, igihugu ca Kenya n'igihugu ca Tanzania. Mwese ndabasuhuje mbaha kaze ndabakengurukiye ngaha kuri ino mboneshakure ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi mu bindi bihugu bigize umugabane wa Afurika, mu bigize umugabane wa Buraya, ku mugabane wa Amerika, ku mugabane wa Aziya ndetse no muri Australia. Mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri Isange TV. Nokwibutsa ko tukugezako amakuru hariko aravugwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'umutekano, mu gisata ca politike, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata c'ubutunzi ndetse no mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, yewe kumwe n'ibindi bisata bitandukanye biba biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu ntara ya Bururi abacamanza batatu barapfunzwe. Uwo ni Antoine Ngendakumana, Leonard Nizigiyimana na Irene Mukeshimana. Bose akaba ari abacamanza bo muri sentare nkuru y'igihugu ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Bapfungiwe mw'ibohero ry'intara ya Bururi kuva kuri uwu wa gatatu. Bahagaritswe kw'itegeko ry'umushikirizamanza arongoye sentare y'iyungururizo ya Bururi uwo munsi nyene, bakurikiranwa ku caha co kugira uruhara mw'ihungabanywa ry'umutekano w'igihugu. Narakugezako iyo nkuru ku buryo buramvuye ariko ntunyemerere nkugezeko iyi nkuru itari nziza, ivuga ko i Bugendana ibiziga bibiri vyatowe muri iyo komine. Itorwa ry'ibiziga bibiri mu ndwi imwe rirateye umutima uhagaze abanyagihugu bo muri komine ya Bugendana mu ntara ya Cibitoke hagati mu Burundi. Ikiziga ca Rongini Ntibanyiba w'imyaka 56 caratowe mu murima w'ibitoke ku munsi wa gatatu uheze. Vyabereye ku mutumba Runyeri muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Umuhisi yoba yaraguye mu minwe y'imbonerakure. Abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD ziriko zirakizura, zica ziramwica zikoresheje imipanga n'ubuhiri, yikekwa ko ari umusuma. Uko akaba ariko isoko ryaho nyene ribivuga. Ayo makuru haremezwa na Roger Ngendakumana, umukuru w'umutumba Runyeri, aho amenyesha ko impande y'ico kiziga ca Rongini Ntibanyiba hari igitoke n'imyumbati vyibwe mu mirima. Uwo yishwe yaciye ahambwa gihutihuti kw'itegeko ry'abajejwe intwaro, inyuma y'uko inyamiramabi mu gipolisi ihashitse ikabona ivyabaye. Ikindi kiziga caratowe muri iyo komine. Ikiziga ca Sylvain Niyonzima w'imyaka 36 caratowe kimanitse mu nzu yiwe ku wa kabiri uheze. Ico kiziga catowe ku mutumba Mutoyi aho nyene muri komine Bugendana. Ayo makuru haremezwa na Pascal Simbereye, umukuru w'umutumba Mutoyi, aho avuga ko harinze gusamburwa inzu kugira ngo bakuremwo ico kiziga. Simbereye akaba avuga ko ari uwiyahuye ariko ntatomora imvo. Abona ko Sylvain Niyonzima yiyahuye kubera ibintazi yemera. Yahambwe ku munsi wa gatatu inyuma y'urugendo rw'abajejwe intwaro n'igipolisi. Nayo mbandanije na ya nkuru nari ntanguye nkugezako mu ntango z'ano makuru, nuko mu ntara ya Bururi hari abacamanza batatu bapfunzwe. Antoine Ngendakumana, Leonard Nizigiyimana na Irene Mukeshimana, bose akaba ari abacamanza bo muri sentare nkuru y'igihugu ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Bakaba bapfungiwe mw'ibohero ry'intara ya Bururi kuva kuri uwu wa gatatu. Bahagaritswe kw'itegeko ry'umushikirizamanza arongoye sentare y'iyungururizo ya Bururi uwo munsi nyene, bakurikiranwa ku caha co kugira uruhara mw'ihungabanywa ry'umutekano w'igihugu. Abo bacamanza bari bashashe muri sentare bafashe ingingo yo kurekura vy'agateganyo abapfungwa 8 bo mw'ibohero rikuru rya Murembwe mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero ubuheruka. Abo bari bapfunzwe bakurikiranwa ku caha co gukora ibitero bakoresheje ibipanga mu kwezi kwa Rusama guheze ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi ndetse no mu mitumba ihanamiye umugwa mukuru wa Bururi. Iryo rekurwa ry'agateganyo ryashizwe mu ngiro kuwa ndwi Myandagaro guheze. Baraye barekuwe umuyobozi w'ibohero rikuru rya Murembwe na 2 mu bo bakorana mu gisata c'amategeko barahagaritswe. Nabo nyene bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Bururi. Haraheze indwi bari barengutse mu ntahe y'ikibiriraho bagirizwa kugira uruhara mw'itoroka ry'abapfungwa 8 no kugira uruhara mw'ihungabanywa ry'umutekano w'igihugu. Urubanza kandi rukaba rucirindiriwe gusomwa uko abacamanza biyumva.
Ihagarikwa ry'abo bacamanza batatu bituma intege nke zifata abasigaye mu gisata c'ubutungane ca Bururi. Uko akaba ariko bivugwa n'abo bacamanza. Bamwe baratubwiye ko bafise amakenga kuri kazoza k'umwuga wabo. Babona ko batagifise uburenganzira bwo gusoma amategeko ariko ko ahubwo bategerezwa gukora mu kunezereza abategetsi muri politike. Abandi bacamanza baridoga ko batagikingiwe n'amategeko. Bemeza ko ihagarikwa ry'abo bacamanza batatu bagenzi babo ari ubutumwa bwo gutera ubwoba abandi bacamanza mu kubabuza kuba abigenga. Nayo mu yandi makuru kandi nuko ubumwe bwa Buraya bumenyesha ko ata kawa yo mu Burundi yarimwe ahantu hiciwe ibiti igiye gusubira kuronka isoko mw'uwo muryango. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya uheruka gufata ingingo ko ata kawa yarimwe ahantu haciwe ibiti mu Burundi izoronka isoko mu bihugu bigize uwo muryango kuva mu mpera z'umwaka uza w'ibihumbi 2024. Ivyo ni ivyatangajwe kuri uwu wa mbere na Claude Bashu haserukira umuryango w'ubumwe bwa Buraya mu Burundi. Hakaba hari mu ruganda rwabereye mu murwa mukuru w'intara ya Kayanza ku bakorera mu gisata c'ikawa. Claude Bashu yamenyesheje ko iyo ngingo yemejwe n'inama nshingamateka y'ivyo bihugu bigize uwo muryango. Hakaba hari mu kwezi kwa Ruheshi 2023, aho ngo yafashwe mu ntumbero yo kugarukira amashamba cimeza abangamiwe mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi, aho ngo ayo mashamba agenda ateragirwamwo ibindi biterwa. Mu gihugu c'u Burundi hakaba havurwa igiterwa c'ikawa. Kubw'iyo mvo ngo nta burenganzira ikawa yatewe aho batemye ibiti izoba ifise bwo gushorwa mu bihugu bigize uwo muryango. Abakorera mu gisata c'ikawa bakaba bavuze ko iyo ngingo yafashwe gihutihuti ko kandi ibihugu vyo ku mugabane wa Afurika bitagishijwe inama. Bagasaba nyabuna ko iryo sango ryokwigizwa inyuma kugira ibihugu vyose bibanze biyiganireko. Nayo mu bindi kandi womenya ko ikinyamakuru c'abanyeshuri ba kaminuza coba kigiye kuvuka i Gitega kubera isomero rya none Ideas Box. Kuva hatangujwe ibibanza vya none vyo gusomeramwo no kungura ubumenyi Espace Ideas Box mu makaminuza atatu ariyo kaminuza y'u Burundi, iy'Ingozi hamwe n'iy'Igitega, abasanzwe bashira mu ngiro uwo mugambi arivyo ikinyamakuru Jimbere ndetse n'ishirahamwe Bibliothèque Sans Frontières bishigikiwe n'ubumwe bwa Buraya mu Burundi barakoze ibikorwa bitandukanye kugira ngo ibitangirwa muri ivyo bibanza bigire akanovera gasumbirije. Bimwe muri ivyo bikorwa ni nko gushiraho abafasha abahurira muri ivyo bibanza, gutanga ibijanye no kuronka amakaminuza yo hanze, gutunganya inyigisho zo gutanga ubumenyi mu bijanye no kuronka akazi n'ibindi. Ivyo bikorwa vyose rero ngo vyoba biza bimaze gutanga umusaruro. Akanovera gatangwa na Cédric Irakoze de la Bibliothèque Sans Frontières ni akarorero gatangwa na Cédric Irakoze de la Bibliothèque Sans Frontières ni ak'ikinyamakuru UPG Tambuka kigiye gutanguzwa muri kaminuza yaho i Gitega kubera ko bene kuyishinga batewe intege n'ubumenyi bakuye muri ico kibanza c'isomero rya none. Ese abiga mu makaminuza no mu mashure yisumbuye, mbega ubu ibibanza vy'isomero bihabwa agaciro kangana gute? Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Karehe muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo abana 7 bapfiriye mu muriro wahitanye ikambi y'abakozweko n'imyuzurira. Abana 7 bafise munsi y'imyaka 5 baraguye mu muriro wadutse ugahitana ikambi y'abateshejwe izabo biturutse ku myuzurira mu kwezi kwa Rusama guheze. Amazu arenga 400 yarahiye mu ikambi ya Mushonezo i Karehe mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ayo mazu yaturiwe yarasakajwe ivyatsi. Nta na kimwe cokowe, nta washoboye kokora ikintu na kimwe. Ibishingwa intahe na Mushagarusa impunzi y'i Karehe. Amani n'uwacitse ku myuzurira ya Nyamukubi mu kwezi kwa gatanu guheze. Yari muri iyo kambi nshasha ya Mushonezi, yaratakarije vyose mu nzu yiwe. Thomas Bakenga, musitanteri wa teritwari ya Karehe, yaratangaje ko abapfuye bose ari abana bafise munsi y'imyaka 5. Umukuru wa teritwari ya Karehe aremeza ko leta iriko irubaka amazu i Rwako
ndetse na Mushonezo kugira ngo abakozweko n'ibiza n'isibe vy'inyamukubi na Bushushu kuwa kane Rusama guheze baronswe indaro. Ibitigiri bitangwa na leta ya Kongo vyerekana ko mu gihe c'imyuzurire y'inyamukubi na Bushushu muri teritwari ya Karehe mu kwezi kwa Rusama, abantu barenga amajana ane bapfuye, abandi ibihumbi bitanu baraburirwa irengero.